ukuri Eh, nawe urafise ikibazo muri wewe oya urafise ikibazo mana muri ariko wewe avugisha pe ukuri. Kanino ukuri me. ukuhe Eh, no oya badi ikintu ntituzinjiremo waduhagaze ko sana basi reka tureke ivyo bintu vyingo siko Tuvyirekera ivyingo vyiwe ma. reka tuvuge Niwacu basi wapfuye n'umugabo. urusaku rwa Bujumbura sivyo urusaku rw'Ubujumbura arasa ivyo avuga kuri yozi twe twabizi twebwe tuvuge ku kuntu akora Hard working cyane where? In bed. ya none kuba Siwe murinda si ni gukora akora gusa wenyene. cyane ni gukora gusa Turaza abakora none cyane. ko badi natwe tutari muri Badi. industry tukaza gusa La, kuri la, TikTok la. bakatuzanira La, 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 family la. yacu yose n'ingeso Nta zacu mu- zose none tati nawe n'amahoro tati nawe aho- kwaguma aduga amanuka ni amahoro gatatu aho badi. Na Shadibo, she's a very hard working woman. umve uyo Niwe we wa mbere, arabarenze kuko bose ni RS queen once ni arikoreye boss abantu. wa East Africa après ntaretse abana Zari babiri wenyene. après Zari vraiment umve Zari nawe uretse ukungene ateka Please. uramaze kubona ukungene Shadiba ateka stoke c'est la femme mariée yuza muna C'est la badi femme mariée. yuza muna badi yambi Le Bangala, le cuit. tati yambisha tati Yambi bashi. ibi None biza Ndababwiye connection itaracika. Inge ndababwiye connection kumvirize tati itaracika. konekisiyo Inge itaramucika mvuge yuza connection itaracika. vuga Umviriza. Jewe avis yanje nuko sivyo. Rosie c'est vrai, il travaille vraiment umukobwa akora cyane hard working Rwose. woman et tout. Kandi hariho abantu benshi hariho abakobwa benshi Arazi ubu bariko kwidandaza barinjira muri kuku. entertainment ninjira gato yuza hari abakobwa benshi bariko barinjira muri entertainment barabira kuri hozi parcours yiwe tout tu vois ivyo nyene nta muntu ashobora kubimwankira nta muntu ashobora kubimukurako mais hariho kuba ukora cyane uri umugore ukora cyane wironderera ubuzima uragira icyo wishikanyeko hariho no kuba umugore mu nzu urumva ni ibintu bibiri bitandukanye Dadi na Genius urumva ni ibintu Badi na yuze twaragerageza kubabwira turaza aba boss lady benshi ba Zari urumva bande bose turababona n'abagore bari bon ntitwovuga ngo bayisumize kuko ntavyo tuzi mugabo kuko kuvyo tubona n'abagore bubaha abagabo babo n'abagore baha place abagabo oya Bazurindire, no. Malgré yuko reka bakora ntitugende kuri cyane. bariya vuga umurundi kazi ari censé kuba ameze gute dans tous les cas umurundi reka nivyo vy'umurundi kazi mwewe banza umenye tureka nivyo vy'umurundi kazi tugende muri fact Même pas umugore yamaze kugira amafaranga yiwe Niyo siyadugeza amahaha. akagagazo k'abagabo turakazi yo Mureka kukirengagiza avuge, mureka avuge none. amego y'abagabo turayazi mani ntushobora kuza ngaho ngo umusore ku mugore jenga narakuma no kumviriza ivyo ni umurundi kazi vuga ati umugabo umugore navyo umurundi kazi reka mwumve ntimuzane ibintu vy'amavya ngo umurundi kazi ya Genius bizo ndakubwira mwebwe we na Dadi bizi yego muramukunda Ozi umugenzi peut-être wa Genius je sais pas Dadi muriko murabishimwe n'ubufana bwinshi abafana burimo pe ntutubeshe two tuvuga ibintu biboneka heraba reka ndaguha exemple ya Ntushobora Genius kureka akavuga none. none oya tati connexion itaracika connexion itaracika tati yinjira kwa connexion itaracika none wowe mu rugo urimo wewe wo mwirukana sare cyangwa sare niwe yokwirukana Banzurindire. gato please Banzurindire. badatwishure wewe wo mwirukana sare cyangwa sare yokwirukana honyene Iza Ozi Genius kuri niyo influence ndakwishura. afise arashobora kubikoresha nk'igikenye akakubuza ubuzima Yuza. akagira iko umugabo akamuhumira. Heranda kwereke Naco nokomo, urabona agaragara turabiye no abagore bamaze amutumbera gutera imbere abagore bamaze gutera imbere reka dufate basi reka dufate kuri exemple nziza twese dufise ya première dame Denise tu vois umugore arespecte umugabo n'umugore yarazi ikibanza ciwe mu rugo malgré yuko ari première dame urumva donc rero kuvuga ngo umuntu akora cyane ngo umuntu yateye imbere umuntu ariko aragerageza kuganya sa vie en tant que femme ngo afise abana ntibice bisigura yuko tudwa so comporter Atari kinani. uri mu rugo tu vois hariho ikibanza c'umugore mu rugo camara ikibanza c'umugore il faut arrêter de normaliser ngo ni kubera ngo ari umugore ngo maze Era no ngo mbibwira ngo ngo ibintu vyiwe ngo yavyirondeye mwavuze duhana ijambo nini na mwavuze duhana nini ijambo mureke nimba Tatiana yaheje ndashobora kuvuga na Gio mu mijambo surtout nahejeje kandi uviriza Genius impezi rya nyuma
abantu bari ngaha ntimufate ngo turiko turakritika turiko tuvuga ku bintu tubona ku marezo please kuko jewe hebana murakisigura just nisiguye rero nibaje kurasa oya je nande sinisiguye tati ikintu nariko ndavuga dukure ibintu byo kuvuga ati ngo umurundikazi kwanza abantu muko madukurikirana ntimwibagire gutapota no kunika ama gift muzomu no kuko kuvuga ngo babikureho first of all banzurinde ndavuga mbe turi biki turabanaija bivyo byo gukuraho mureke kucira mu ijambo none maniga mureke kucira mu ijambo ndasavye pe mureke kucira mureke kucira mu ijambo barakuda yo keke si merci beaucoup ma chérie so ikintu je nariko ndavuga umugore nimba mwarahuye asanzwe akora ategerezwa kubandanya ubuzima bwiwe uko yari asanzwe bumeze nkuko tuzi abagabo iwamutoye umuzi uzi n'ivyo agenderamo ntashobora guhinduka ngo kubera ngo yamaze gushika mu rugo kuko wene abafise abagore nk'abaozi baba bafise timetable baba bafise vision icyo bashaka gushikako bakora bafise vision nk'imyaka 10 20 rero umuntu muhuye rero mu myaka 2 mu myaka 3 ugashaka kumuhinduza vision yiwe ngo kubera amaze kuba umugore wawe cyo n'ikintu ntigikunda kuko imbere yuko Jonashika wasanga yaramumenye Tatiana ndacavuga tati ndacavuga twenge nta vision tugira gati tati ndacavuga nawe na pressure rero kandi baravuga yuko iyo turi mu rukundo ntibari bwakubakane murajana n'umuntu mu rukundo muriko murigana murabe yuko mushobora kubana yuko ushobora kwihanganira ingeso ziwe canke uko asanzwe ateye hama ivyo bintu rero nimba bidakunze ubonye yuko mudahuza kuvana n'umuntu si gisebo man ntabwo ari gisebo kuvuga yuko ngozi ngo ari mubi ngo canke ngo afa ni mubi banzurindire wewe banzurindire ivyo kuravuga n'ivyo mugabo ntiwibagire yuko inge gato ndaguciriye ngo ntiwibagire yuko twige ntituriko tuvuga ngo ivy'urukundo vya Alpha nawe kuko nta muntu n'umwe abizi nta muntu n'umwe babanye mu nzu ko tuvuga en general ukuntu muriko murageneraliza umviriza twaceje ivyingo nta nivyo navutsemo jewe nabivuze ivyingo twese byo turimo tuvuge comportement z'umuntu no navuze tuvuge comportement tugende kuri comportement badi uramuzi yozi yo comportement ntazonzi kweri kwa nawe nzi nanje badi uramuzi yozi ivyo reka ku televiziyo siko bameze mu buzima busanzwe sha okay merci beaucoup badi nakwajije kuri kuravuga comportement za ozi uramuzi yozi rinda je nabajije badi uramuzi yozi niyo mpamvu mutamutera amashurwe kuko ntimuzi réellement ce qu'elle fait okay voilà yuza nivyo oya je ndashobora kuvuga ko twagenda imyaka irenga 3 muriko muritiranya dadi wizi twe turiko tuvuga ukuntu muriko ndamuzi ko tugenda imyaka 3 ndamuzi mu buzima busanzwe no kuri social media umuntu arashana abantu bararondeye ibintu vyiwiwe si vyiwe shu hariho ibintu uzi umuntu ari kurahirira sivyiwe n'ivyiwawe amakuru yo mu mihanda hariho amakuru abantu oya badi tu peux pas te référer ku makuru yo mu mihanda kubera antuka nubwo umuntu nubwo yarabihawe n'abantu basi kadufate yuko ari umuntu yamuhaye ibintu byose studio amahera mais derrière il y a un travail derrière oya derrière hariho akora ma belle 70% des choses is true tati ibintu ndiko ndavuga sindiko ndamushigikira ozi kune yatanguye nuze Sarin Vibes twese turabizi vraiment Mike iwe yambe Mike watavyuzi rero niyo bamutegezwa guhora tuvuge twoba tubizi twari turi kumwe ukuye twaratembera n'amaguru turagenda n'amabajaje David kune yatanguye kwa mamore arakeneye credit jewe ikintu ndiko ndavuga badi ikintu nkeneye ko utahura badi uko tu peux pas dire ngo ibintu afise ngo sivyi wetu alors que même si reka ndaguha exemple wewe urajura amahera ndagize studio ndaguza amakamera ndaguza amamikro tout unshiriye ngaho mugabo si derrière il y a pas un travail consistant
ivyo bintu vyose ntaco bizoza kumarira bizohomba mais elle a su guma akora agakorana umurava agakorana courage gushikaho yubaka izina tu vois ce qu'on veut dire tu vois rero tu peux pas dire ngo ibintu bafite sivyo kubera yuko même si twebwe ntituzi iyo vyavuye mais moi j'ai pas dit ça travail yiwe irivugira travail yiwe irivugira basha jewe ico nasa nuko mu muhayagiza nko kumengo numuweho kandi hariho abandi bantu benshi bakora ivyo ni bisanzwe cyane diwizi kubera iki alors umuntu akora turabivuga bashikanye ibintu bibonekeye none se watuzaniye live ya Narinazi none yuzaho ko twakubajije tubwiye undi umuntu ari kuri social media akora nka Ozi ntibyakunda kumutubwira ngo Maggie Sharon Daddy none nishura Daddy bien sûr amaharuro ngahonye ivyo biharuro nibihe Muza umviriza yuza Daddy wizi yatuzaniye live ya Narinazi yejo natubwire nta numwe muvuga amafact mureke kugira hejuru nk'imiyaga voilà oya Daddy numviriza ndakubwire twebwe ikintu twase rindira Daddy wizi ndakubwira ikintu kimwe twege ikintu jewe ikintu en fait je sinzi ngo magaze he kubera ivy'akazi aho ntahurije na Badi nahavuze aho nariko ndahuriza nawe na Genius nuko muriko murashaka kuza muvuge ngo ibintu byose biriko en fait ibintu biriko biravugwa ku mihanda nta muntu numwe abizi urumva kuko nta muntu numwe ari muri couple yabo rero wowe ushaka kuza ngaho uvuge ngo Alpha ngo si umugabo ngo nta mugabo asohorwa kuko ntavyo uzi vyabaye kandi natwe ndushaka kuvuga ngo Ozi ngo yarasohoye umugabo umviriza ntidushaka kuvuga ngo aba nibo batanguye bavuga ati Ngozi ngo yarasohoye umugabo naje dushingira ati gute umugore kuva ari umugabo abana babiri akari wakora ibintu byose agahura n'umuntu bagahuza akaba atadaboringa ivyo akora ngo se normal kamwirukana wiuno ntavyo wavuze oya ico reka basi badahuze ivyiyumviro Daddy nanuze na Genius ndafitiye question ngegaka aho si honde Daddy wazanye ntuze irya live sivyo none nyabashaka kumusohora kweri kuri kuravuga yuko atamugabo busohora twabihevye yuza yamusoye ivyingo n'ivyingosha Yuizi oya ipakete yo kwinjira mu buzima bw'abantu kuko nta muntu yari mu rugo rwabo ivyo rero mu rugo rero muvyihorere ntuzyo kandi kuja muri deba tuyage kubinjira mu bintu mutazi yego reka ndakubaze Genius ni Daddy wiza ariko arabizana ni Daddy wiza ariko arabizana nta wundi kandi akavuga yitira bumvise live none d'après toi ni igiki bashobora kuba bava Narinazi na Ozi kandi kubera iki nyene tubona umenye kwisubiramo ikintu Narinazi na Ozi bapfa n'inzigo reka batubwire ikintu bapasha n'inzigo que des amalgames ntavyara n'umutima mubi n'inzigo Narinazi nuzenya Ozi yarateye imbere imyaka ingahe Narinazi ari muri industry nta namwe arishikana izina n'icubahiro Ozi afise Narinazi ntavyararonka nuko uraza kubaza bati ngo nibiki bo bafa n'inzigo nta kindi inzigo yonyene mutima mubi yavukanye ariko nivyo onye urumva nimushaka kugenda mu mutima wa mutangoye kuvuga mukisubiramo aho namaze kubona ntimumunzi muri amasantime muvuge mu kazi kandi muzana amafacts nyene muvuge nti konte y'uyu unye inganuku konte y'uyu unye inganuku uyu nyafise inzunga none konte ya Ozi ubwo mbigera ni ujya mukene kweri ubwo mugiranye ubutunzi bwa Ozi ubwene uje n'injyambura mukoro igiro nk'amafaranga ari kwirinze gutukana mujama ndakise shokoza nguko none kwanza ijyambura mukoro ikora iki kwanza imbere yo kuvuga ati ngo mukompare Ngozi ngo ngiye
narujya rukuto akora kushavuye ewe gezaho more gezaho abagabo bashaka kugira ibitamibi bategereje amahaha daboro jambo base muhani jambo turabyiye barabonye atangura kwisubiramwo none Ben uramaze kubona umuntu agereranya inka akayigereranya n'imbwa umuntu uramaze kumubona gute ushobora gufata inka ukayigereranya n'imbwa gute ewe royi inka itanga amata imbwa nayo itanga iki muraturunguruka rero mukibaza ngo nimwe wenyene mufite imbwa idatanga n'amase babibonye kera sha aho nta gishasha kirimwo sha muramubonye muca mutangura kuririmba ivyo muririmba ivyo mwariko muravuga ko bice bihindura amaversion mutangura kwisubiramo mwisubiramo bitubwira ivyavuzwe duha n'umuco duha n'ijambo muri kuri topic sinisiguye Benije nabajije kubera twashinga nyene turabaka live kejo kanini nati kandi none d'après vous baviki kandi pourquoi on a l'impression que bidatova biheze urumva parce que ça fait un moment là que vyande nande ni nat naos okay rero abahungu bavuze nyine ibintu ngo by'inzigo ngo umwana oya je sawa byatangure je natanguye kuvuga kuri rya interview nuza Dadiuze yari yerekanye ujya mu type yashizemo inzigo gute yagiye kwerekana agafirma umuntu agatanga video atana editiza akagenda kwerekana ibintu bitari bikenewe muri video ya filme uzi nabi mu maso uya akaca yerekana neza ivyo nibiki yo ninzigo biri muri entertainment hari ibindi bintu turabisha amaso ariko siko byatanguye mucamuzana ibindi bintu no attends je naho natanguriye kuvuga vrai Genius yasuko vyagenze ariko muriko murasiba Tatiana aho n'izindi garso zirakoroka barahindura Ubize ndakubwire ikintu cahabaye ngaha ntuze ahantu tutumvikaniye twese nuko Genius yavuze yuko bazanye live bazanye ibintu vy'ama studio ya Ozie tubavuga yuko ari umukobwa agumukozi cyane cyuba hama rero babadi baci baravuga yuko ngo ntawuzi inkwari vyiwiwe wetu urumva bica biza rero muri studio yuko ngo meme singo akora cyane ngo gukora cyane ngo vyatumye yirukana umugabo wetu urumva izo sujet zibinzo mutumvikanye ko urumva ba Genius bavuga yuko ngo apparemment Ozi ngo arafise raison kuba yarurukanye ngo nubwo yomwirukana ngo arafise raison etu twebwe natwe tuca tuvuga Benati ego vraiment n'umukozi kandi twese turabimwemerera ya même des filles bariko baraba inspiré mu kuja gukora ibintu vya YouTube ku mashene kuba presenter kuba barabira ku kuntu Ozi ariko arakora urumva mais ntitwibagire aussi ikibanza umugore afise mu rugo niho twaciye tuvugira yuko nta muntu numwe azi icabaye réellement muri urwo rugo ubu twege siho twari turi reka twibaze ku kazi kiwe akora ntidusubire kugira iki kuvuga yuko ngo ibintu sivyi wiwe ngo siwe yavyikoreye kuko même si hoza umuntu akamugurira ibintu akamushira ngaho studio akamushira ngaho ama micro akamushira ngaho ama camera il y a un travail derrière ituma yarubatse izina urumva kuko urashobora kubima jewe sinshobore kubaka iryo zina bigahomba mais elle nuko jewe en tout cas ndamubahira akazi kiwe kandi sinshobora kuvuga ngo sivyo kuko sinvyo vyavuye mugabo son travail irivugira urumva consistance yiwe tu birivugira kuko yarubatse izina abandanya akora hari abantu benshi twabivuyemo mugabo we yarabikuyemo na studio kandi abandanya atera imbere donc jewe ico nico kintu niyo point de vue yanje nashaka kumvisha Badi na Genius na Dadiwizi na yuza kuri ivyo bintu jewe nababwiye ati ivy'urugo nta muntu abizi nta muntu n'umwe aziheza okay kubera telefone igira inzime iravuge juste akantu gato cangenda namaze kumva no context ikintu kimwe no babwira ni moi point de vue ça engage que moi peut-être abantu dufisa amavi atandukanye mugabo
Ozi turazinanye ndamuzi cyane ndazi kuva twitangura hasi Merci beaucoup Raoul. ku bintu vy'akazi Ozi ni incomparable avec Nerinat kibe clair. Merci beaucoup incomparable. Una musi umukobwa wawe namwe umukobwa wovyara wovuga ati umwereka akazi ka Ozi n'akazi ka Nerinat hariwo yo kwiyespira ko gusumba rero nihagire nugira ndabazi bose Burundi ni n'abagenzi banje bose ndazi ukora n'amasacrifice gusubya uwundi. Merci Plus jamais gukompara Ozi na Nerinat plus jamais. Icya kabiri kuko nibikorwa nibisa alors icya kabiri naco ibintu byo mu rugo ngo Ozi ngo n'umugabo wiwe ndabasavye ikigongwe nimunavyinjiremwo nta ubizi kandi si byiza nta ubizi byabo n'ibyabo ikindi naco nashaka guherezako mu Kirundi ndakumve neza Badi abandi bavuga mu Gifaransa ntaco bagira ikindi naco nashaka guherezako basha je ndakibwiya abahungu muri ngaha n'abagabo muri ngaha gabanya kwirigwa mu mabeze y'abakobwa n'abagore muri abantu b'abagabo birasarije bravo urimo morale muramukoroye umva ndababwire bashi ibintu Beni nahagiye ntabimubwiye umva ndababazi nta numwe mukoroye nizera ko nta muntu akoroye kubera asasiye oya nta numwe mukoroye okay Imana ishimwe basha gute mushaka gukompara umumason n'umufarmaticien gute ibyo bintu bikora kwa mumason ninde umufarmaticien ninde yishure namwe nimwishure ndabahaye je naguhaye example je natanze example mvuga ati badurinde byatanze example ati ntugereranye inka n'iyimbwa reka ndakubwira ntukagereranye bisa n'igiye ndakubwiye example y'inka n'iyimbwa badi banzurindire badindira gatoya je natanze example y'inka n'iyimbwa nashatse kuvuga yuko Ozi n'inka akamwa amata hama Nerinat nawe namugira nje n'iyimbwa niyo mpamvu navuze ati ntukagereranye inka n'iyimbwa nawe tubwire rero kuri ivyo vy'umufarmaticien hamwe umumaso ninde umufarmaticien ninde tubwire kibe clair igituma ndabahariye example kugira ngo ndababwire nti nta comparaison ihari muri abo bantu kubera ntibariko barakora akazi kamwe sivyo Nerinat ni umupromoteur Ozi c'est une journaliste d'accord nico gituma natanze example ngo ndababwire ntibakora utuzi tubiri dutandukanye ivyo nye tuvyibuke nimba mushaka kuba compara ku kintu muvuge nti okay ngaha anye specifiquement exemple muri fanbuzz sivyo ukavuga nti muri fanbuzz bimeze ukuntu mu mashifre kuri IG mu mashifre kubera ngaho onye ivyonye barabihurijeko ivyonye byose arayimusumvya n'icubahiro ivyo onye barakimwe nta na kimwe mu bintu vyose ura mu bintu vyose were kurwara rwiza kugira ku mushatsi mwiza nta kiumva iki kimwe tubwira ikintu kimwe gusa Nerinat atuvyaho tubwire kimwe gusa yaba ubwenge amasantima ngo twarakura amashifre ntwayakweretse mama we twarareranye no ikintu conye namusumvya uriya gute kandi batari muri ico kibuga bose batari muri ico kibuga uriya mukobwa uyo mukobwa uri kuravuga ikintu conye namusumvya dadi reka ndamubwira ikintu kimwe ikintu cyonyine uriya mukobwa uriya mukecuru nagose uriya n'umukobwa kuko ntaravyara uriya mukobwa musumvya n'ububurandero n'ubujuju amusumvya ububurandero n'ubujuju cyonyine ariko ugiye mu bindi nta kimwe amusumvya pe tuze tuvugisha ukuri tuvuge ukuntu ibintu biba bimeze
long story short akadirisha kaheze nindavuze ivyo bintu mugabo mva jana nco long story short tubandanye pe navuga kuri mbwa musumvyi nk'ivyo n'ibintu vyo kuzana mu bantu